niko vyagenze barakase bahejeje bageze mu nda bebe baramubura oyasha none bebe yagiye reka ndagusabye bakunzi bo kukayi party ya kabiri ataguye hari ikuntu nyene baguma bahuha yarampuhira navyibagiye nasanga ari wari karahuha yarusha nkamubwira none wowe uri kuriruhisha mugabo yaramfashe ukuboko hahandi ni bakubwira ngo simba imanga bakubwira ngo simba imanga imana icane iyo bavuze iryo jambo bisigura iki ni ntahe mugira mukurikirane à tout de suite. Bakunzi wo kukayi bakunzi ba Pam Channel TV turagarutse nta byinshi atari kubashimira abapartageje ikiganiro twakoranye na Digne umutumire wacu hanyuma la fois passée twabonye ama commentaires menshi twabonye ama partage menshi twabona ama like ibintu tutari bwigere tubona aba followers bashasha twongeye kubaha ikaze mu kiganiro kukayi kuri Pam Channel TV nukuri ndabashimiye abadusabye numero abagize biki nukuri turabashimiye twongera dushimira n'aba diaspora aho abari muri Vancouver abandi bahita Vancouver bivana naho muherereye yego ndashimire aba diaspora benshi bagipartagije twarabonye abantu benshi bafashijwe bari barihebuye bakubiswa amarefu ariko basuye kuduza ivyizigiro tubishimira Imana ko yoba yakoresheje Digne akemera agashinga intahe mwarumvise ingene vyagenze tubashimire cyane gose amakuru mutamenye waruzi ko aho guri tike ndege ari ngombwa nkaho ugiye Oasis Travel Agency ni ikigo cemewe na IATA ikimenyetso mpuzamakungu cyo kwizigirwa n'ubunyamwuga Oasis Travel Agency itanga amatike y'ukuri ava mu masosiyete y'indege ikagufasha kuronka ibiciro vyiza no guhitamwo indege ikubereye iyo habaye guhindura urugendo canke indege isivye canke izindi ngorane Oasis Travel Agency irakuba hafi kugira igufashe vyihuse hamwe na Oasis Travel Agency urugendo rwawe rutangurana icizere ufise urugendo rw'indege uyu munsi erekeza Oasis Travel Agency igufashe gutunganya urugendo rwawe utekanye karibu Mantén la distancia de seguridad mientras esperas tu equipaje. La distancia de seguridad mientras esperas tu equipaje. Alors kuri babandi bari biteze hari bambwiye ati wihende nuduhe party ya kabiri tuguha box ni mu mama box jewe meze na mugarukanye Digne abipfujije kubandanya intahe yiwe irahari rero turasera ama ceinture yacu mwaramaze kumumenya ni Digne mu mama mwiza akiri jeune umwana umwe afite umushinga naho umwe akaba aba Vancouver muri Canada no munsi aje kubandanya igice ca kabiri c'intahe yiwe Digne aho twari tugeze rero uratubwiye urashitse muri ca gihugu c'amasezerano babazungu muri airport bakurekuye abaza kwishirekira ko batabonye ingene vyagenze musubire mukande musubire inyuma urugendo rutangaje rwa Digne musubire mufyonde muca mubibona uravuye kuri ya airport bako waromaze urugendo rw'amasaha 31 uravuye muri ryatotezwa barakucanye muri ama VIP hanyuma Digne tubona ngaha aravuga ati ya aha rero ubuzima asha gaga hewa ngira ndabukobita neza what the next Digne the next novuga ngo nari numva shokiye kubona ubuzima bwanje nyene muri Canada muri Canada yego abantu banyakira umunsi wo kuri airport turaja muhira nyene kubona ko bari banyiteze muga nyene nyuma yaho bagiye baheje kunyakira uravuga ati ndi hehe kwera
narabivuze muri partie ya mbere kungene je nari umuntu w'abantu nari umuntu nyene numva nkunda kuba mu bantu ego nyene dushagoringe twiruke mugabo nyuma vraiment sinisange ndi jenyene rero canisanga muri Canada hahantu nasengera hahantu naririra amajwi aragarutse kumbwira ati none si wabisabye si wabisengeye ntivyagenze urazi intambara do A a Z aho vyahengere aho vyatanguye naho bihereye karibu naha ntibizohinduka urumva rero bya bindi wari wamenyereye kuzuza abantu mu ntahe ya mbere watubwiye ko ngene wari wamenyereye kuzuza abantu mu nzu ushitse emwe bavugana n'ibihome yego muga nyene haheze igihe gitoya Imana irampezagira nsanga nasamye rero muri urwo rugendo rwanje rwo gusama n'ahantu nisanga DJ nyene vyarambereye kuri jewe challenge ikomeye cane ari nayo nyene igize partie ya kabiri yego novuga ngo niho novuga ati ngaha vraiment narabonye Imana n'amaso ku yandi kubera ko muri urwo rugendo rwanje rwa grossesse narapfuye ndazuka warapfuye urazuka kuri ari nayo mpamvu nico catumye mpaguruka ngaha kugira ngo nshime Imana ndayivugire no kuko ahantu nari naravuze Imana ntiwankura aha hantu nivyashika nyene nkabona ko suye kuba dinye umushasha dinye atwenga dinye afise ubuzima nzogushimira kubera ko sinibaza kuri jewe nagiye kubibona ntevye ko yari depression mugani yaza ko harajemo n'akantu k'aka depression kandi kera twaravyumva babivuga ngo abantu bo hanze ngo kashobora gukora ama depression ngo iki mugabo je ndavuga nta kintu na kimwe contera depression kubera ko numva umengo nzobasanze umugabo wanje Munda hama nzoba ngiye ahantu ego abantu barakora cane mugabo nta stress ufise ngo ndarahe ngo ngiki jare numva umengo ibindi byose tuzobigwana nkuko ubuzima nyene mutwe tumenyereye kugwana mugabo sinumva ngo je ntagwara depression mugabo mu nyuma nagiye kurealiza ko nasanze nyene yaraka depression nyene nakabonye ntevye kubera ko naragwaye premier trimestre y'abamama benshi hari igihe bagwara ikintu irekwe nagize ryarindi ntashobora gusigura hama naragenda nkavuga Mana naha kagendeye nkabona ego abantu bashobora gupfa bariko baravyara canke bakahasiga ubuzima muga nta muntu ndumva vraiment ngo rekwe yishe oya mugabo je sinzi ko ejo nzovyuka uwo nije ndiko ndivugana ukungene numva Mana mezi jejo ndumva ko nzova nafuye kubera nari mu bubabare butagira uko bumeze kandi ndahantu ndije nyene umugabo wanje ategerezwa kuja ku kazi ntegerezwa kurondera ivyo mfungura ntegerezwa ikintu cose rijewe nta muntu ufise amfasha kandi nari numva ngwaye nashaka na jus nkibuka ko iri muri frigo irimo ibintu vyinja nkaca mvuga ati singerayo nkazorindira umuntu ataha 23h avuye ku kazi akansukira jus nayishatse nko mu gatondo hariho intebe narise muri salo harageze igihe ndibuka ko nayiryamamo nkavuga ati basi uravuga tuvugane nkumva umengo iyo ntebe noyibwira nosuka ko amajambo jare nari jenyene kandi nkavuga ati ninaryama bugaca okisije nabone umuganje aratashe mugatashe twararyama bugaca mugabo bukeye nasubiye muri bwa buzima kugira ahantu mba hano numva ko ubuzima bubisha ndavuga Mana none ibintu byarenze nasengera kwa kundi numva ashaka kuza kubera iki kwanza naje ntangura je nyene kwisubiramwo ni blaming avuga ati waje gukora iki aha hantu sahi wawe nkumva ikintu kiguma kimbira aha hantu sahi wawe rabana babantu bakwakira cagiye nta buri kurabona uri wenyene ni wiyakire nuko nyene ni wewe n'umugabo wawe murinzi yave ku kazi hama ubuzima bubandanye hamusubira uryame ejo uvyuke kubera ko ntivyakunda nuko ndondera n'akazi nari ndi umuntu agwaye cane ndavuga none abantu bose bamera gutya ninde muntu yapfuye kubera reko nta mubura nkabone ko kije numva ni ejo nkazohashika ni Imana ngeze aho hantu nyene umva ukuntu nagwara je nayimenyereye mu Burundi umva umuntu aragira kamaya malarize ukaba wagiye kwa muganga canke ukaba
direct ukaba ufise umuti ugura ukabwarekananwa umuparatamole beza guhera yego mugabo kandi twebwe imuha mu Burundi uraza abagore ko afise amakaprisa menshi iyo ufise inda wirirwa kwa muganga kandi uko wose wumvise ucigira jewe navuye kubera mukuru wanje nawe nyine ari marié abaganga bose bo mu Burundi vraiment b'abagynecologue bose nari ndabazi kandi nta numwe nari bwaje ku consult kubera ko yamana mu kanwa mvuye kwa naka mvuye aha jare iyo afise inda nangorane umva akantu kose yari kwa muganga aho rero wowe wari ufise example nziza kabisa navuga ati ntacu naho ngwaye ingene nzobikora umugabo wanje araza gutaha ndamubwira ingene narimerewe aca yatse imodoka kuko nyene tuje kwa muganga yego kubera ndumva ko ntagiye kwa muganga ndapfa nabimubwira ati bugerera n'amakuru urase ego urase présidence ariko bivanye n'amezi umaze muri Canada urarindira ikiringo c'amezi 5 ou 6 naho nyene sinibuka neza mugabo kugira uronke assurance yo kwivuza kugira wemerewe ko ari Canada kuvura rero mugihe udafise assurance ni wewe ya 100% kandi nitwo bivamwo kubonana n'umuganga gusa kugira guhe rendez-vous aguha umwanya wo kubonana nawe $1,000 kiba kigiye oya reka $1,000 mu marundi none ni miliyoni 6 n'ijana n'ibihumbi 100 ibaze kubonana n'umudokteur ntafise assurance muri Canada $1,000 fie ego arabimbwira neza ngo karafye ntangura kubera ko kadepression kari kamufasha ntangura kurira ati rero wa muntu ntankunda ife umbona ngo $1,000 arambye nukuri naje gutwara kwa muganga muga irekwe naco bayihindurako kandi ejo ushobora kazi gukeneka ahubwo nzopfume okay yumvume ngo yopfuma nora kwa muganga ari uko vyansi canke kwa kunduja kuraba bebe muri ecography muga pana ibintu vya misisi tanke utaronka assurance icaro rindire ntangura kuvyimvisha ingene ngira ngware muga ntemerewe kugwara jane ni kugwara mugabo birahera uranwa umuti uranwa amazi bihera ndamubwira vyavre hakaza nko mu mama hari nk'abamama bamamagara kari twarumvise ko wasamye umerewe gute bo muri Canada nyene tugufasha iki n'abarundi yego abarundi tubashimire cyane abamama baje kuri abadini yego akambwira ati tugufasha iki nkaca ni je banse kunwara kwa muganga Mweje numva novuga ati je ndagwaye mbwa yanyankiye ati ngo none rero hariyo n'ukuntu nca wumva umenga uraremvye n'ibintu ko bakubajije ngo urare naca mbwa ati munda hariko harange ati mugabo si vyiza ukiri muri premier trimestre si vyiza kuribwa munda ati si vyiza nkaca numva ndasaze ati ndapfuye rero nimba atari vyiza muri premier trimestre kuribwa munda ati none umugabo wanje aganda ati nuko kwibana ntaki sindi bigusigure umunsi umwe nzogutwara wewe uvyibonere Sharanwa kwa muganga nasaze navuze ati jewe ntibasi ndabe bebe arambwira ati basirindira gato nta kiza kubona ni bya bindi nta nuko n'uwo musisina namubonye nje muri ecography muga twavuye dutanze mu ma 800 ya ecography mugabo sinibuka yandi yatanze y'umu docteur mugabo yari déjà wabibonye okay waretse kubabara ko natanze cy'amahera uko nta kindi baduhinduriye ni kukuraba hamatahi wanyu nta bindi nemerewe nta ni kinini chanda bibamo ndavuga okay mana nakundi niwe wanzanye reka nze gufira aha ntangura kuza numva akadepression aho kaje natanguye kugira amasinye yo kukuma mpamagara mukuru wanje nkamubwira ingo tukira pe video sishaka kumvugisha mugani nashaka kuvuga ni numve ko hariho umuntu agakora ku kazi vraiment mugabo mvuze numve ko anyitabira nkamubaza mbega urazi ibi n'ibine ukaza wumva darusha umuntu anyishura ngani telefone nashize ngaho canke nkaja kuri televiziyo nkaraba nkashiramo indirimbo z'abarundi nkaraba babandi tuzi nanjye sinapfa gushiramwo abari bo bose abandegayemwe abo bantu bagufashije ama gospel ya Pastor Lopez turazinanye turasengera hamwe ama MTC basi abantu jewe nzi babaririmbye muganzi ko tuzi basi uyu nuwi wacu basi uretse apana nico gituma namenye ko ari depression sinaho woba ari umuru araje abarundi na precise abo nzi jane abo maze kubona tukaramukanya rero kugira ngo numve ko nasubiye mu buzima bwa
bw'ahantu nyine bw'iwanyu numve ko même ndi muri iyo nzu ndi kumwe n'abanaka ego Messi ndi muri salje nyene ndati kubwanje aza gutaha mu ijoro muga namubonye Lopez namubonye MTC nabonye abitwa ba Chelsea nyene nawo ma playing indirimbo z'abantu nkapfuma nguma ndayisubiramwe mugabo indirimbo z'abantu nzi mugabo nyene ndabimubwira wanje carandaba wewe ngira yaciye amenya ibifasha acarahamagara mukuru wanje aramubwira uzohora umuvugisha dinye kenshi mugabo nka kumutera ubwoba mugabo nari numva ko Jesi naindi biriko birambako mugabo iyo ivyo bibaye narumva ko mbaye soulage hama nyene nara ivyo urugendo vyo kugwara vraiment sinobitera ko mugabo mwumve ko ni kenshi numva ubuzima bwanje buhagaze nkaca mbona nyene burakeye nkasubira muri vya bindi nkaca mvuga none iyi ni ya Canada ntaciza na kimwe ndiko ndayibonamo ibikini aho audio yo gushima Imana umugisha impaye mugabo nyene ko yanaragwaye mugwara mbona DJ nyene kandi abantu ntushobora kubashavurira kuko ni ibintu bitahuritse cyane byo barimwo ndabura ico mfata nico ndeka ncanda maze kwiyakira ndiko ndagenda inda nshikira ko ija muri 5 mois niho natanguye kwiyakira nshobora kuvoyaja nibuka ko narigeze kugenda mu rubanza rwa ndaja Ottawa turajana n'ubwo wanje ndumva ko ndyohewe basi ndiko ndasohoka musi nja Ottawa ndabona abantu benshi b'abarundi numva ndaryohewe ntangura nyene nyuma yaho nyine ninjiye muri 5 mois nabanye ko no kuvoyaje bishoboka biki naratembereye ahantu ndavuga ati okay reka numve ko nsubira kuba jewe hamagura ubuzima batangura buraryoha muguraza umuntu abaremerewe hari gihe nyene uri kuraja muri wimwa 9 mois nyene urasukasa ugasubira muri bwa buzima bwo kumva uremerewe si uzobona uravyaye iki uburuhe bwinshi cyane ufise uburuhe cyane n'ukuri abamama ego vraiment biga respect kandi sindiko ndatera ubwoba abataravyaye mugabo nyene hari niko rugendo hari ikiguzi kwere hari ikiguzi vraiment kuko nariyumvira none hari umumama amaze kuvyara abana 9 okay nkaca ndabibere sinda ndavyumvire ibi nta gende mu biki yarabiciyemo rimwe kabiri gatatu nkumva nkumva no bashimira nkavuga mana nimba hari n'umama yakoze ikosa uzomubabariye mugabo mwijoro azojeyo ni byo segeje nagoma mvuga sinzi ko hari hama derivation ariko uzogerageze ugira kantu gatoya mugabo mama tuzosange turiyo mwijoro kuko navuga ntibishoboka umuntu akabibamwe ibintu rya mbere rya kabiri rya gatatu mugabo petese cengerano kokuru nisanze mu condition agoye hama nyene ngeze ahantu nimirije kwibaruka ca ntangura gusubira muri vya bihe vya mbere ntangura gusubira kumva amarira okay nta muntu n'umwe nabibwira mugabo ndi mu kuvyara ben mama wanje yaraje kumfasha simbona aho nohera yarambaye hafi mugabo muri uko kumba hafi hariho ibintu nibikira jewe ata muntu n'umwe nabibwira nkumva ndabimubwire ko ndiko ndarira cambaza acagira ubwo ambaze mburizwa n'iki nanje ntazi kindiza okay depression ndabibwira umugabo wanje tijewe numva norira aca wewe ko atacubuze ndibuka ko hari n'imisi ya mbere ho hariko aragutekera ibintu bimeze neza ufise ikibazo iki urumva rero bigeze aho ngeze ahantu nyene ndi mu kwibaruka aho hantu hose naguma numva umengo mfise agahinda mfise amarira nari ngeze ahantu nguma numva muri jewe ubwoba bw'urupfu ntazi iyo ruvuye kandi nta muntu n'umwe nabibwira nivyo bintu vyaca bindiza ntabwo ndabibwire ndabisigura gute ko numva urupfu muga nyene muri jewe nkagomva ingene rero satani ari umuntu sinzi ko satani muga ndazi ko niwe vraiment kuko yaca nteza ubwoba bwinshi nkaca nguma mbona n'abantu bafuye bariko baravyara hama nca ndagira ndabona n'ahantu hari ahantu twaje twasengera haba mama aritaba Imana ariko aribaruka naho nyene nanje ndi muri iyo misi ya nyuma ndavuga ati yaragiye ati Imana ndakurikira nanje aho hantu musengera harapfiriye umumama yarakiri muto yego yari umwana wa mbere nawe naranamutanze kugira amaherezo wewe yari abana biwe ba mbere amahasa hama mbona abantu bose bamushize ko ku mastatu bibabaje nanje aho nimirije kuja kwibaruka mugabo kandi fise ubwoba hariho
kuba uvyimirije mugabo uri aho sanzwe muga nanje fisi ikindi kintu ndiko ndagwana naco atawundi muntu ndakibwira ndavuga ati karabaye rero nkikigiriye sentiment nyene numva umengo hari imwe mu y'urupfu ku buzima bwanje atamuntu umwe ashobora kubibwira nyene biri muri jewe niho naza numva ko y'umukozi w'Imana ari Bujumbura uri aho uri Canada nari ndi mu kora aho nyene la telefone kandi vraiment twaheruka kuvugana kera mbona arampamagaye ndakanguka acarambwira ati dini numva afise umutwaro wo kugusengera ku bwa process yawe yego ati ndabona uri mu gihe cyo kuvyara n'ubu nyene urashobora kwibaruka ariko hari igitero kiri hejuru y'ubuzima bwawe ati hari imwe mu y'urupfu ndiko ndabona mugabo navyo wari wamubariye nakubwiye nta muntu numwe nabibwira kuko numva umengo ntaco ngira ndamubabariza ubusa uwo muntu nemera bikabaza jewe gusa uga sinashaka ko hari uwundi muntu ndabibwira numvise abipreshije ndavuga ati ndapfuye mejeje kuraba stati y'abapfuye nawambwiye acambwira ngo mugabo ngo ni wakora ikintu gira ndakubwira Imana izokuzigama kandi ico kintu nzokora kizokuvugira gikoma induru no kuri tabi ndamubaza ati none ngiriki arambwira ati genda ukore acte de la foi uyitange ahantu aho usengera Bujumbura ndiyumvira kweki atambwiye ndagihewe ko nawe nyene umukozi w'Imana arafise ministère arongoye ndavuga kubera iki atambwiye ndayijaniwe canke tumenyereye aravuga ati ugenda ahantu aho usengera Bujumbura urabe umurongozi wawe umuhe iyo acte de la foi agusengere umwungere w'ahantu ushengera aho niyo yagusengera Imana izokugirira neza kandi naho abavyeyi bawe naho bo muvukana bose ndabona bari umutwaro bafise muri no mwanya ni wewe muga hazogera igihe ayo masengesho y'abataca bakimaze hazokora ubushobozi bw'ico wakoze ku gicaniro abantu b'Imana ukuri ibintu by'ibicaniro ibimazi biravuga amacte de la foi niko no vyitwa ni kimazi dutanga ku gicaniro c'Imana kibomora ibihome kibomora ibintu vyinshi aho umuntu adashobora kuvuga ndavyakira uko ndamubwira ati nukuri merci urakoze hamubandanye usengera ntiyasuye no kundondera yarahirutse ambwira ivyo muga nyene muri jewe nyene nkaguma nizazanira nkavuga none ko ivyo dusengera n'umugabo wanje dusenga ko bizogenda neza none Imana basi nzobikore naravyaye niho numva umengo niho no ndagushimiye bikwiye ndasubira kandi ndamuhamagara acarambwira ati ndakwinze batakwishe ntushavuze yego jewe sinakubwiye ngo ubikore bikuge nyene nabikubwiye imbere yo kuvyara bikore kuko hari impamvu donc ni nka ntuze iguprotege ikuvugira imvugira naje ndavuga ati okay kora vyari mu gihutihuti nabona umengo nyene abimbye sivyo nari niteguriye narenze ngo araza kunsengera avuga ijambo rimwe Imana ibihikureho numva hari ico je ntegerezwa gukora candibuka no mukuru nka visa yanje ko hari ikintu Imana nabanje kuyikorera ndavuga Mana aha rero jewe ni kwa kurunshikira ikintu canje kiri precieux ikintu c'agaciro hari kiguzi ntanga nibi ndabishize ko kumwana wanje azoba ari umugisha siwo nzopfa gutora mugabo ndazi ko ninabikora bizonzigama bikazigama n'umwana wanje numva muri jewe ko ninabikora ko ndazi kwigise kibabaza ngasi nzoruha navuga ati nkumvira Imana ntabikora sinzopfa kandi igise kitumbabaza mugasi nzoruha ni tiktak nzogenda hama ngire nk'ibyo abandi bavyeyi bagira hama hano kibondo mvumengo nivyo nyene nivyo nashensha mu mutwe candagenda ndahamagara umukozi w'Imana w'Ibujumbura uryo bambwiye nyene ndamubwira ati jewe numfasha kusengere kuko ndiko ndimiriza kwibaruka nshaka kusengera Imana yampaye kwibungenga izompe gushikana amahoro candamuha nico kimazi arasengera uko yansengera uryo joro kuko navyutse kubikora saa 9 z'ijoro iryo joro
nari nabuze itiro hakundi nyine abantu bose baryamye bari saa 9 z'ijoro ico nakora yari umubabaro gusa naziyuvuye camugarika di revolte ndavuga ati reka mve mu cumba nje kubikorera muri salon ndamuhamagara aransengera uko yasengera wamengo muri jewe hari ikintu ari karakura ku mutima cari kimase amasengo shewe wumve ngo yavuze amen ntaza amaso diyanyikiye wow kandi naje muri salon n'amaso yavyimvye hamubwa none nk'ubuce no hura n'umuntu asohotse aje kunda bayombaza ndiko ndizwa ni n'umuntu yari kumbaza ngo kuze ntaco nari gutora mugabo wumve yarambwiye ahejeje gusenga yavuze amen wamenga jananye n'ibintu byose nagiye wamengo ni haje dinye mushasha nagiye gusuye kuryama numva ndyohewe numva umengo no mugira ati ahubwo vyuka dupanga ibintu vya bebe je ndashobora kuvyara numva umengo ndaruhutse yego yanasengeye ndumva ko nduhutse pe nukuri kandi ndamushimiye ahari hose wow hama ngiye kuryama haheze nk'amasaha 2 bwa mbere yarafise ama fausse contraction ziko bwa mbere ariko bitajengeranye ko bitangura sinzi ko ariko abandi vyagenze cantangura kumva naguma mbaza mu ben mama ndagusavye umbwira ingene giseke imeze egosha ngira fasi ndabizi kutavyibuka mugabo nyibira kabanga kacambira ngo nukuri n'icatsi uzokimenya egosha nanje nti okay rero ntibikenewe ko ndi ndakubwira simbona ingene no bikubwira mugabo kije uzokimenya okay camvuga ndicara ahantu ndindiriye ikintu nyene kije nzomenya ngiye kuryama rero haheze amasaha 2 masenge candumva vraiment ko si ibintu ndiko ndigirisha n'ico nashumvise nyene ndaja mu rugendo rw'abandi sinoja ngaho ngo mvuge birengo biraba abantu kuri n'ivy'abandi bose iyo muganye ni ibintu biri sportable mugare rero bazungu hari kumenye n'umengo ni ba sporta kuba bari umwanya wose baguma baza turafise permission turashaka kugutera ni rindira mbanze numviriza ububabare numva iki kintu bahora bavuga ndagenda ndashika kuri 4 ndashika kuri 5 numva umengo none hari ubundi bubabare burutubu ndagera kuri 6 candakoma indurutsi jana niyo perezidare n'ukuri siyo ndihira ubu nararoze assurance siyo ndihira ndabasavye mu yinteri no barizaniye vraiment barakira perezidare bayinteye canumva nyene babaye inkumi nari umuntu aja no kuri WhatsApp itiro rije nkasinzira ubibonera kunda nyene ikomera mugabo ubundi ubuzima bari busanzwe uburindiriye ko ugera kuri 10 cha umwana kazi ndaba kuri 6 7 8 9 10 mugabo 10 yaje yatevye kandi hari ari kiramvamwe 10 ntiyanyarutse kugira ngo yaje iperdiari kirahera ntango ikumva ububabare baca barambwira ntaco nawe kubabara gatoya bebe ari mu nzira turamubona turamwumva wewe pusa yego nja mu rugamba yego dadu nta kintu na kimwe nta sport nimwe ntakoze kugira bebaze biranga narapushinze pendant 3 heures bebe biranga kwatse ndavuga man jiwe naho bumbwira niruke nce ngaruka ndaza kubigira abaganga barambwiye ati madame nukuri merci natutakoze uri courageuse nukuri wabigize neza ariko twabanye vyase bebe wamumaranye umwanya munini kurapusa ingo tuje muri block ngo ntiwasaze nk'abandi bose ngo kuri jewe numvise amengo ndapfuye nukuri sinayisha naje mu mutwe ntashaka kumva ico césarienne ntashaka kumva okay deja narushe nayigwanye ko kuva maze umunsi wose ndi ngaho ego barantiyaga perediare gatoya mugabo ibindi nagwanye ikintu bitwa ikintu cyose kiba kiremereye n'ikibabaje nagikoze kugira ngo nshobore kuvyara par voie basse mukabira numvise ijambo rya nyuma ngo tuje muri block ndavuga ntibishoboka numva ni esheke ya mbere ngitse nukuri
ngaho vraiment ndasaba imbabazi Imana mugabo still nari najanye ibindi bintu mu mutwe vyuko ni nakora ca kintu umukozi w'Imana yambwiye ya acte nakora iraza kumvugira nimba ari ikintu kiza kunyorohera ni bebe nza gushika ndamutora rero numva umengo ndabaye desi numva umengo ndacitse intege numva umengo mfise kubazimana ati muri block naho kupfira naho kubwanuri ndavuga ati ndabitsi ko ari abaja muri block bagataha amahoro muga Jesse binavuganye n'Imana sibina yaje afise mu mutwe ahyo Imana yanyemereye kundinda ibindi ntazi nukuri nakohaje n'abamama canke ndabasaba nukuri iyo hageze ku kintu cyo kwibaruka ntituze turakompara ngo abagize césarienne ngo ntivyagenze neza ngo ntibavyaye neza nukuri kuvyara neza ni kuronka bebe wawe ukamutahana we ukabura amahoro na bebe akabara amahoro ibindi vyose abantu batavyaye neza nibajya bahuye n'ibibazo nyene ntibabona ababebe wabo canke nabo ntibagaruke mu buzima mugajewe numvise umengo n'urupfu deja ntaraja no muri yo block numvise umengo sinzi mugabo yari kubera hari ico nakoze cavuga Mana ko ngize ibi rero urumva ego kise kizombabaza ariko bizonyaruka numva umengo ndakuyeho urupfu bambwiye ngo muri block navuze no way ngiye gupfa ndagiye umva ivyo bintu wari wajanye sinzi wari wabikuye negadinye vraiment kumva ko umuntu agiye kubyara par césarienne ari satani vraiment kubaranda bakwera ingene ntari ready barambwiye turaguhaye 30 minutes wiyakire mugaye ico dukora ni twasanga utari ready canke ready tugutora tukujana muri block ko we don't have any choice ni kuja muri block nta kindi ndiko ndagenda baje kuntora ndumva ikintu muri je gihendutse ndumva mengo hari ikintu numva nyene gihindutse ndabagira ati mbere ko munkora muri block ni mundeke munyese gatoya ndabe ko no pusa kubera je ndumva bebe barambwira ati nta kintu na kimwe twaguhaye umwanya nta kintu na kimwe turaba bebe wawe nta uhari mugaje nkamwumva pe n'umuvyeyi aba mama baca bavyumva umvise umwana ari kukanyuma uramwumva ngenda ndiko ndarira kuko ntibariko barantahura baca bibaza ngo ndiko ndizwa n'umubabaro okay je ndiko ndizwa n'ingene ndiko ndabasaba ibintu ntibavyumve uravyumva wumva gute numva nyene numva umengo sinzi ko no kivuga uko nyene biraza gufasha abamama benshi bariko baratura kuri jewe nkafata nkegeranya amaguru ndapfa narumva umutwe je numva umengo ahubwo nibagufasha puse mugana bibabwira ntibavyumve ati twaguhaye n'umwanya wo kuvyumvira ko madame nta kundi kandi uri kurababara uko kundi ndiko ndarira bumva umengo ndiko ndababara naje ndiko ndizo n'ukungene batari ko barumva ikintu ndiko ndababwira bantwaye muri block biruka ndaraba nyene amusize ndabasezera nyene mbwa numva umengo Mana ndamenje Mana twari twavuganye iki mugabo nkavuga basi nibandeke ikintu ndiko ndumva ndagikore hama nyene bacarandana muri block kubera nari sibise vyinshi baranteye irya anesthesie locale nisanzwe ntiyamfata mugabo kubera ubwoba bari bafise n'ukungene ndiko ndarira baca bashoka bankata yo anesthesie ntiyafashe ndumvise imbugi ndavuga ati ntibishoboka narubise umubabaro wawe ndi n'ubu ndabivuze ca numva ndanavyibutse naciye ndavuga sinarizi sinakomye ibintu nagize narafi umugabo wanje ko twari kumwe ndamubwira ndapfuye ndavyumvise vyose nkimugira ngo ndavyumvise kandi yarabonye reaction ngize ko ndi umuntu ababaye bwabo babare burenze ca ntangura kubona ni watanguye kumera nabi kurusha jewe zanumva bavuze ati nibamusohore mbona abaganga bangahe baramutwaye basengese camvuga ati none nawe uragiye urasize aha hantu muri aba bantu bera gusa okay baca banera anesthesie générale imwe ituma numva ikintu na kimwe bayinteye urumva ubwo sinanje byo ndimo mugabo bariko barakata nyene wasubiye kubona nasubiye kubona mugabo ivyabaye mu nyuma nuko baragize sisa barankasa ryama couche 7 bayakase umva tumenyereye ko iyo bakase amakushe 7 umwana batora umwana hamwe ibindi mukadiringa n'umuvyeyi ko byagenze barakase bahejeje bageze mu nda bebe baramubura oyasha none bebe yagiye reka ndagusabye
bakunzi bo kukayi parti ya kabiri yataguye Parti ya kabiri yatanguye. yagiye hehe bebe reka kungirire nabi Bamukaze je bamubuze kumbe bya bintu naguma ndabagira ati ni mundeke gato umwana yari yamaze kumanuka yarashitse y'umwana ati none tugira arasinziriye ntitumubwira pusi aho yo pusi afite igikomere mu nda kandi umwana nta kundi kuntu bose bamukurayo ava yarukompushije umuganga acaba oblige gusa kwagura neza kugira ashira y'amaboko amukwege tabare mana mugabo ibyo byose biriko biraniryamiye mugabo nika ikomeye cyane klinika acashira ikuboko aja gutora umwana ngira nibaza ko ni hamwe umwana atabavuga abari dija unkuriye yije munsi bijeyo bakura yakana yo bacara ajana ukuboko mu nda oyasha aja kurondera umwana hama muronse arakwega akweze kwereka ukuntu yagiye gutora umwana bitamenyerewe hari ibintu mu nda nyene yabujije share byononekaye kubera yo baca baranshona nyene kuko nyene bahejeje gutora umwana baranshona bebe baramujana bamurindiriye papa wiwe n'abandi n'abagenzi baje je baca barantwara muri salle de réveil ndi ngaho mugabo ico nakora naguma nyotegwa nari wa muntu ntanyoye amazi naca numva ndi nk'igiti cumye nyene cumye nkaguma nkombe induru ni mu amazi ku buryo umuganga yaravuze ati nimureke umunota umwe mureke kuyamuha turabe nibaza ko utanashitse kuko naca nkombe induru mama bakaca baza mu nda bakaguma bafyonda kumbe babonye ikibazo mu nda babonye ko hariko harava cane kandi ariko haravirana dihaze amaraso ashobora kuja muri cerveau canke sinzi ikintu kiba haca nyene nta bikaba biheze ati uyu mama ategerezwa gusubira muri block ubu nyene nitegeko umudokiteri araza arabimbwira ubona babaye ati ndabizi kubabaye umva yari umupapa ubona ko akuzi yarambwiye ati mo washitse muri salle d'attente niho nguma nwera ayo mazi navyaye mu ma 15h mugaje bebe nagiye kumubona 2h du matin niho nagiye kumubona mugabo naguma mbaza none ko je mwashitse ngaho umwana ariye ngo rindira mubona nti basi ameze neza babwiye ko ameze neza naremeye ndababara acarambwira ati urababaye kuri sinokubesha nanje ndi muganga abaganga turashobora kuremeshanya muganga ndabikubwiye ko babaye mugabo ihangare dusubire muri block kuko tudasubiyeyo urapfa kandi wowe uduhaye uruhusha niho tukujana ushobora kwanka vraiment wase Jesse ndakujana ku nguvu ndaza kugerageza ivyo nize mugabo birashobora gutsindwa ugapfa mugabo unyemereye ugapfa bakubwira uko nyene oyasha je ndamuraba ati ntangura kwiyumvira mana niyo mpamvu bambwiye ngo ntange acte de la foi muri ya église yanje Imana yari yabibonye Imana ndavuga mana ndakwingiza ahubwo ni ikintu n'Imana yagutabaye ntawe uzi yuko iyo wari gupusa mutari buce mucana n'umwana yego sinzi ibyabaye hagati abo jengera nzobibaza Imana mu ijuru mugabo nari naciye ntangura gutora ubwenge ndavuga mana aha nyine nafise amajambo mvuga aho nyine atamuntu ariko azi ivyo ndiko ndacamo ibuka ico nakoze kimvugire kuri natabe cangeza aho bacavuga ngo umugabo wawe rero ngo naza sinye kubera ntikujana muri iyi blog adasinye kubera 50% urabaho canke upfe mana yanje babivuga live gucya batinyegeje atakintu na kimwe natafitse ko ndiko ndajugumira none ati wewe 50% urabaho 50% urataha basezerisi hama acagenda baraba umugabo wanje basanga hari bariko bararyoherwa n'umubebe barenziye mamaze umuganga nyene babona arinjiye aca yinjira avuga ngo I don't have good news mwebwe murindiriye umuntu kwaza asohoka hamukaza bumva ngo I don't have good news nibaza ko niyo shock ya mbere bagize aca namaze ndashaka kuyikubwira imbere y'abantu canke tuje hanze gatoya avuga ati kuri deja wamaze kubivuga nyina ava hanze barabimbaza bivugire ngana na kimwe abantu batangura kurira mama ararira
ataranavuga ica avuga abo ingene bafise ubwoba baca bababwira ati nimugire ubwoba nyene she stable ariko arafise amahirwe make yo kubaho naye gupfa ati mugabo nimba mumukunda ingusinyira ubunyene ni emergency dutegerezwa kumujana muri bureau ubunyene kubera ko afise hari ikibazo tubonye mu nda mugabo ntidushobora kubikora en dehors ya permission yayo umugabo wanje turaza nyene arasinya aravuga nta yindi shobora ndibutse ikintu ngo yakintu yabishuye yaciye avuga ati aho kwemera yavuze ati umugore wanje ari bacara mujana hondi aje canshika ndamubaza ati wumvise ko ngira nje muri bureau kumva we yarazisinda bizi acambaza uwabimenye nawe ati ego ni munyarutse je shaka kubona bebe sinzi ko ari ibintu bikomeye ati ni munyarutse bantu wari je shaka kubona bebe ayumvise mvuze uko acatora arasinya je nibaza ko atari gusinya yo navuga oya ntosi acatora arasinya ndaja muri blog kandi même jour basa kandi kuntera anesthésie générale yindi ya kabiri kandi ni ya mbere deja bazitera batarisyo genre baba bafise ubwo bavuga ati sitwe tubona turanyarukije iyo operation kugira vemo muga acantera zibiri ku munsi umwe rero ariho ngicinjira muri block haheze nka 5 minutes hariho alarme rero yikunda gusona iyo umuntu biheze canke agiye muri koma yashareka iyo alarme isonye nande ntumbwire ko yagusoneye ko yica yadukira sona nawe rero yicaye ahantu handitse ko igipancarte canditse ko ngo high risk jare icumba rinjiyemo ni namakanye ne ari ntafise ingene no yavuga kirasona gisonya yaravye hejuru asoma high risk hama abona umuganga n'uwari muri toilette n'uwari karafungura bose bariko bambarira mu makoridoro bashira ko amabone y'amaga binjira mu cumba ndimo acari ati Imana yampaye umugore ntakundi amayimaje inyo yabimbwiye mu nyuma nyene ngene yatanguye kubona amayimaje yari kararira n'ubu ndazi ko akibonye aracahamutse ntihahamukanye nyine abapapa biharagara ndibaza ko n'ubu ashaguma akubonye n'akantu gatoya niyo mpamvu ashinavuze kugira nduhuke ndataha niyo ntiyanahaririye yavuze ati nukuri nimba utashe uzoza umeze neza kerebuka hama nyene vyarakubaye kura uriho inga niho wavuze ko wazutse muzuka kwe abaganga nyene baraza abona abaganga bose muri ivyo bitaro bose binjiye muri icumba ndimo bararaba bamaze nka 10 minutes abona barasohotse mugabo abasohoka bavuga basohoka nyene n'abantu batanga air yuko atakintu cabaye aca biremesha nyene kugira hari kuri yo habaye ikintu kimwe urangiriye nabi burya nari muri high risk nanje high risk n'ukuri aha munda byose ibiri munda byabaye byandehashe oya ni kuri Imana ni nziza cakimaze n'icaritse gukoma induru vraiment hejuru y'ubuzima bwanje irya acte nakoze nukuri Imana iheza nukuri haje Imana iracavuga abakekeranya kw'Imana ivuga nukuri ndabinginze ego nyene hari ivyo bintu warabiba no erega twuri kuratubwira umengo nibisanzwe amalarme yarakuvugiye tura tubona mu ma documentaire ego bijyanye wewe twicaranya aha jewe rero ko yari ama anesthésie générale bantera sinamenye ibintu vyinshi co nzico nuko nari se condition jewe n'Imana ko ntegerezwa kubaho ibuka ya acte de la césarienne nayemeye nta kundi navuze Imana nayo nyene ndayemeye ariko ntegerezwa kubaho nagiye ninjiye mu cumba ahantu baduteguri mbona abantu bose batanguye gushima Imana bariko bararirimba camvuga kuri kimwe ko muraririmba mushima Imana ni mwari munsi ko ngaruje muri jewe numva umengo muri ko muririmba kwera ntarinzi ivyo ariko biraba bo bari bazi ukuri navuga bariko baririmba iki nibaje ntibazishaye ico nakoreye Imana kumbe wari wapfuye nari napfuye gusa ni hamwe nyine umuntu atabari karibika ibintu avuyemo ndafata amafoto na bebe mbwa vraiment umuntu anzi abonye amafoto ntiyari kumenya ko ari jewe kandi nari navyimvye nahindutse banteye imiti yose bahongera aho hantu kuko nari na moti imiti mugabo aho hari dimanche kuwa mbere
kuwa kabiri kuwa gatatu gituma nkurikije iyo minsi no kuyivuga ni kubera sinshaka no kwibuka ibintu byambayeko yego narapfuye ndazuka hama bukeye nkadi nkapfa nkazuka ndibuka hari imisi nigeze kumva ko ngiye nkaca ndamugenda gusa mpamagarira umukozi w'Imana wari we wese ureka kuvuga ivyo bintu urambujije n'umukozi w'Imana numvise umengo no umuki mugabo nari ko ndumva ko ngiye pe ikintu cyose cyari kuri jewe carababara baratonekara n'umushatsi uri kuri jewe warambabaza ukuguru kwaragenda bakagaruka nkababwira ati ngo mutore ukuguru yongera n'ivyo bi anesthesie byo ariko bikovako uretse na anesthesie hari bijye bintu yabujije mu nda hariho umwanya ngo bifata wo kugira bisubire mu kibanza rero warangiriye ibwangirango sinari naraba okay hari narababara ku buryo umusumwe naranjyamye ku gitanda niyo mpamvu vraiment numvise noza no nkaronka n'ingufu zo kuza kuri kamera kubera kamera vraiment nico kintu giteye ubwoba cambere nahora ndavyumva mbwa sinaribwo bibone ingufu zo kwemera ko noza no kuri kamera kubivuga nari ku gatanda ndavuga mana umunsi wangiriye ubuntu nkasubira nkaba jewe nkumva ko ndiko ndavuga ndi umuntu ntwenze nicaye okay subiye kubaho ndimo mu majambo make nzogushima n'umuntu wo mwibarabara n'umusazi atakuzi numva umengo nzomubwira icuri ku buzima bwanje sho wankoreye rero ntabara ndabizi ubabare mfise urabuzi naho no buvuga mugabo ni wankura hahana rero niho n'umushatsi narababa amaoreye yose yo muri iyo bitaro yari muri ico cumba canje kuko nari ku gitanda ariko nubu nicaye aha baca bahashira oreye hano se bahashira okay kugira ngo hamfate ndiko ndasenga gutyo mu mutima canda twabwe n'agatiro canumva nk'umuntu ari karandemesha ari karambwira biciye mu ndirimbo candavyuka ndakanguka nkangutse cambona hari abantu mu cumba narenze nibo bariko bararirimba ariko cambona bariko batera inkuru kandi nkabona iminwa yabo iriko iravuga mugabo iyo ndirimbo ikadomina yavuga gute yari nyine umengo umuntu ariko arandirimbira akavuga ngo niyo yaba ari imibabaro canga sibiteko n'umumarayika w'Imana ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba Yesu we kashanda ndeka gitero kikaza wicika intege mukundwa harugutabara arayibutse Imana iravuga n'abaza ndagutabara ndakwereka ibihambaye utabasha kumenya niyo yaba ari imibabaro wari washitseyo mana canga si biteye ubwoba ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba ndumva ko hari gutabara narumvise nawe yarabamarayika bariko bararirimba ndababara numva umengo umubabaro mfise ego abantu bose barabona ko njyamye umugabo umubabaro mfise hari umuntu abuzi canumva nyene iyo ndirimbo ngo niyo yaba ari imibabaro canke biteye ubwoba ugutabara kw'Imana kurabisumba nyene ndumva hari umuntu yumvise ko je ndiko ndababara kuko basha ndababwire nariko ndababara hahandi mvuga ati nukuri ndababaye kuko bavugira ego hari igihe navuga hari n'igihe nashaka numva umengo umusengera nifire mugabo numvise ko iyo mbabaye cane bebe niwe yacarira ku buryo umugabo wanje yari yabimenye ati bebe ararizi genda murabe mama wiwe bakaca basanga ndiko ndavomisa bakaca basanga nagiye kumbe sinye niya bebe rero iyo ntanguye kubara bebe akarira nashambuga oya mana singende ntamubone singende ntamureze mana muri eglise nasengera ngo narareze abana bawe muri Sunday school singende nanje ntabonye umwana wanje nyine uko nyine bebe mbabaye numvise nogenda nkasenga mana inyitwarire nkaca numva umwana ariritse aho kana naki wanje
nkacavuga oya mana simba Shenge niyo force y'abavyeyi ndakwinginze ndakabone nzokarere ewe kajabona nyene ndagarutse ngome ngo nyene karavyumvise ko ngira ngende kararira umwana wanje ni kuri n'ikintu Imana yampaye ntavyibagiye hariyo connection bon hariyo iteye ubwoba ku buryo n'ubu uye ndi muri ville nkagwara nkiyumvira no kugura umuti w'umutwe umukozi acampamagara ati wowe uri se kumeze neza ngo bebe yiri warangora rikararira ndabizisha ndagwaye umva hari ikintu cabaye nyene kuva ico gihe n'ubu nyene ngwaye bebe acarira naho ntabandi muhira acabura amahoro rero vyatanguye ico gihe nyene niwe yatumye nararose inguvu zo gusenga Imana kugaruka mu buzima Imana irantabara ntangura kuzandagira ama movement nkakubita pads ibiri nkaza numva abaganga bose barakuraba nati babazungu bo muri abazungu bamwe wese arabana n'ivyiyo muga jewe ari gitangaza cyambutse kivuye kuri Mars wa mama muri yashambe yatambutse ndiko ndagenda muri corridor bose bakabwira ngeze aho hantu dinye bari bahevye dinye aragize pads ibiri haca nicara nkavuga mana jewe naje nizanye mu bitaro ubu ngeze hano ntambutse baca barabana kweri bagakoma amashi nga still nabishimira Imana kuko aho nari mvuye natambuka mu babare mu buribwe mugabo naratambuka muganje yari hafi yanje no kuri haye ndamushimiye no kuri naca tako aho hose nyene naho nari mu babare warabona engene avuga ati ntaco ufise nokora kugira nanje nk'ubwo babare mugabo yabahari navyuka ari karandaba nkasubira gusinzira mbona ijisho riri kuri je nkasubiye kuvyuka mbona ntiwatashe none gufungura ntiwatashe kuryama kambwira ati oya je ibaze ko tumaze 3 jours niho ncibuka ko ntarataha gufungura ntarataha koga ntarataha umva yamaze imisi 3 atakina kimwe arabigira mu gatavyibuka bebe yari ngaho ari kumwe na Benmam mugabo hari gihe nyene wewe yararuha karuhuka mama nyene ukavuga ati ruhuka mugabo bikanka ko bataha bakangoma impande mama ubuzima bwari bwamuheranye nkavuga ati rega taha je ndi kumwe na mama kandi nta na kimwe nimba ari umuntu sishaka kumuteba kuko yanca numva marira ahubwo nyene reka tubitebeko utamutebye ko ubushavuje numva ngo nomufatira umwanya wiwe mugabo narumva nobwirwa wanje atahe ko yanari numva ko ndi mu maboko meza mugakana Jesse shobora gutaha hageze kuri Benmama naho nariyumvira none nkaha umwana wanje ni hakivuka naje ubwanje sindamure ubona ngo ndamwinjoye ngi numumbaza ngo wavyaye umwana sagute sindiko ndavyibuka muganda ndafise umuntu ndisi ko ngirabuza amaberebere y'umwose yarangwanye ko hahandi Bangiriye nashoboye ukuri nashaka kumubwira merci sinzi ko ari misi yose ndabivuga kenshi kuri we mugayo iyo ndamugeze ko sishobora kubiresista birananira kubera ngene numva no mubwira ama merci n'ibintu ngome ngo afutse ikintu cakintu nyene naje ndondera kuva kera nkishika yagikuve mu misi mikeya twari kumwe uraronka umuntu akuganiriza umuntu anganiriza nkabona ndiko ndababara dinye kuhajura bishoboye uri kubigira okay ndiko ngira ibintu ntamenyereye nuko nyene naho naba navyishe yarambwira ukubigira neza hageze ko hari ikuntu nyene baguma bahuha yarampuhira navyibagiye nasanga ari wari karahuha yarusha nkamubwira none wowe uri kuriruhisha mugabo yaramfashe ukuboko hahandi ni okay hari ahantu nyene nageze ahantu nkagenda mu kiyo nkirawe ingene meze ko yanari natabaganye narusha haza numva arambwiye ngo dinye ngo guri mwiza mama wanje uri kurambwira ivyo bintu naje deja ndiko ndiramukiyo ndiko ndibura ndibuka ko ntashe muhira natashe bandekuye kwa muganga asa n'uwakize mugabo nariko ngwana n'igikomere ca césarienne gushikanye naho tugera twarazananye
mu Burundi nyene mwamaranye imisi ngahe twamaranye 4 mois muri kumwe kubera yaje avant qu'on vyara hamacha tuzana bebe gafise 3 mois dushitse ino rero yarase kuvuga yavuze ati sindakureka ndakureka kandi ikindi ndamushimiye ntigeze abwira muhira abantu ngo bimeze gutya ngo birashusha ngo tinye ngo musenga yaraba n'abamubaze yapfuma bika telefone mugabo avuga ati je nzobabwira inkuru nziza gusa wow umumama arabaho gabasha ibintu byo kubabwira ngo ngameze nabi ngo bagize ibi ngo bamusubiyemwo muhira nabo ubwo bari baryoheye babonye bebe mugaje batambona mugabo baguma ko akundi bashima Imana bavuga ko Imana ibanezereje kumbe nibazi biriko biraba kandi yarabibahishije kugira ngo ntibaci ku mutima man ukuri nje ndamushimiye ego nyene sindamushimiye ko ndavyumva mugabo Imana izomfashe vraiment sinzove mu mubiri kandi nawe nyene Imana imuzikabe imuhe kuramba kugira ngo tuze tubimushimire neza vraiment bivuye ku mutima kuko vraiment yarambaye hafi gushika no bakimba hafi mugabo nibutse ko ninataha ntuzotahana akamfasha bebe mu ndege numva umengo kuvoyaja n'umwana biraruhisha muga nibutse ko mami yahari navuga Jesse nzoruba urumva nagwanda ka princess naguma ndumuntu ego nyene izina giwe ry'ikirundi ni izana ijimbere je ndafise ubushobozi bwo kumuvuga oya irindi atari ni jimbere Mami Césarienne dufasha kanya muri Pam Channel turi kumwe n'umugest wacu ariwe Dinyo mu ntahe yiwe tugushimira utugiriye n'ubuntu tukakubona tukaguha ikiyambi turagukeneye dusabe abantu bose bariko bararaba ino ntahe bazi Mami Césarienne bazi mami waka kabebe Nitea mumubwire ko Pam Channel uwakoresha ikiganiro kukayi amuhaye yambi twese na team ya Pam Channel bari hano turabwiye Mami Césarienne n'ukuri Imana kugire neza guhaze kuramba uzobone kateya ugasohora nako nyene kakuzanira amakado turabikwifurije kandi Imana ibigukorere mami wateya turagushimiye ni Mami Césarienne abamuzi abamwegereye mumve ko tumuhaye ikiyambi abamuzi kandi mumfashe bamuzi kandi bamukunda nkuko namukunzi mwandike commentaire yo kumubwira ati mami ibintu nk'ivyo birakwiye yaba binashoboka ndabifitiye ubushobozi no muha ikidari kidasanzwe kuri stade intwari arabikwiye nashaka kubaza uwundi muntu umva woshimira kuri kamera kuri Pam Channel kukayi yakubaye hafi cyane yaba umugabo wanje sinomuvuga kuko yari jewe yarabibayemo nkuko nanje ndabibayemo yitwa gute yitwa Marti yitwa Bihaye Jose Marti Bihaye Marti dufasha kanya d'abord ko kugushimira cyane muri Pam Channel bwa mbere waduhaye umutumire mwiza ni wamuhaye uruhusha kuko iyo utamwemerera ntiyari gushobora kuza ariko turafasha umwanya wo kugushimira n'umutima wacu wose ibi bintu ça mérite d'être célébré et être honoré bigahabwa ngira na prix Nobel sinzi ngeno nabibwiye no binabivuga birarenze aho bahora batwenga ngo abana bibujumbura muravyumvise abana bibujumbura byifatamo neza i Burundi bambe muri Canada baravyifatamo neza abantu muhindura imvugo nguwo Martini cabona abana bibujumbura bavyifatamo neza abantu baduciye akarongo ngo bashitse abana bibujumbura ngo bashitse muri Canada baca bahukana mwavyumvise Marti nukuri ego ndashimira cyane mama wanje nukuri amasengesho yiwe niyangejejeho kuva nkikiri umwana jewe kuva tukira abana niga 6e ndibukana mukuru wanje yaratwigishije gusengera urugo rwacu niyo nindi ntahe mugabo ni kubwiwe vraiment hari ibintu byinshi tugerako kubera amasengesho yiwe naho tutosenga nahantu henshi nimaze kumva ko mama wa masengesho yaramuzigama yiwe yaranzigama rero ndazi ko naho ntiyari yicaye naho bitakunze nawe kwaza mugabo yari karansengera mukuru wanje nawe specialist hageza vraiment
ndabona ico mvuga kuko hasa ryawe ego ni hasa muga umuntu nabwira ati guma kuri video kugira ngo numve ko ndi kumwe n'umuntu akabinyemerera akaba ari ku kazi mbwa telefone kabiri kuri video nkabanzi ko ninarira nza kubwira we okay ivyo bintu byose by'ibideye numva no kwigumiza ngo wewe nabimubariye yababizi ndamushimye cyane wow tumushimire ihasa abantu benshi bazi ko ari ihasa ni mukuru wiwe mugabo basa tel que na di barasa ni photocopie conforme à l'original au fait mugabo imana yari isigarije akantu kugira ngo ntibizohore bicanga abantu ati none namahasa atari amahasa barakundana cyane dufasha umwanya nawe kumushimira ko yamubaye hafi Anaïs tugitangura ikiganiro n'ubu yaguma ari ku telefone ambaza ngo mutonyi wanje ageze he donc aho bari jewe ntabyo nzi ngene bigenze nukuri nabantu sinzi bakunzi bo kukaye abashaka ko tuzobazana mwandike muri commentaire ndashimira rero umuntu wanyuma sinogenda ntamuvuze abantu benshi barakunda kugira amamahe bakaronka amamahe karondera amamahe ukavuga ati bani kubera eglise yantegetse uyu canke famille bambwiye canke nari naburaniwe canke abagenzi banje ugasanga nyene mu kugira shoya ya marraine mugano kwimana mana ndagushimiye kuri marraine wampaye mu marraine wawe mana ya abo bantu gayemwe nitwo baronka kukaye turabasaba marraine wanje yo mana we marraine wawe yitwa gutega mukama wanje marraine wanje naho yumve ko ndamushimiye yitwa gute tumushimire ntutugirire nabi yitwa Miki Marlene akabisi mana yo mwijuru turasabye umumahene wa dinya ahari hose mu gihugu akaba ari muri Canada akaba ari hehe mahene wa dinya yitwa Miki Marlene qui ya Pam Channel TV tout l'équipe ukuntu ariko arabivuga mwe ntavyo mubona ariko twe byaturenze ibintu bwira mugenzi wawe ibintu birakomera abuze nyene yifata ariko ari yagaza ariko aragira gute yihindura twabuze ngene tubifata ariko turamushimiye aho yumva ahantu ari hose abamuzi witwa Miki Marlene bandike muri commentaire bamudushikiriza izintasho bamuhe ikiyambi kandi mu mutumubwire ko twifuza kumubona no kumuha ikiyambi turamuhaye ikibizu ndamubifurije Miki Marlene mu buzima bwanyu n'ukuri yarakoze n'ubaracakora kandi azokamukora ni wa muntu ndamwizeye nukuri Miki nukuri nukubera bitokunda no hava mfuha no mugira be Marlene w'abantu bose kuko arabimenya uwo muntu ndamusengeye oya nubiwaje abahoze kumutora nakundi mugabo Imana imuhezagire cyane uwo muntu tumenyane man kandi yarakoze ntaraja muri Canada gushimira abambaye hafi hari abakozi b'Imana basengeye barizi mu rushengero sengeramwo n'abandi nyene basengera no kuri Imana ibahezagire cyane sico no baha ariko vraiment Imana yonyene izibampembere bikwiriye n'ivyo mukora canke irushirize ego hageze gushimira abandi bantu muri Canada kugira ngo ducungure umwanya ego alors bakunzi bo kukayi nukuri sinzi ngene novuga mwavyumvise partie 2 yariteye ubwoba mengo ni y'amafilme amwe twaca twiruka je hose ishobora kuraba filme iteye ubwoba mu minota 5 kumba hasi higisuma gikubiswa urumva tellement yariteye ubwoba mvuga ati quelle est la fin ariko Imana ihabwa icubahiro la fin yabaye nziza cyane kubera habaye mu kuboko kw'Imana Imana yarabigize neza rero nukuri turashimiye dushimira abadukurikiranye dushimira na Dinyo kuba yaremeye agakoreshwa n'Imana akaza ngaha ahagahamaga gw'ijambere rya kabiri kugira ngo aze gupartager ubutumwa kuko numva ko nafasha n'abantu benshi ego urarenga kure bukafasha bo mwishengero bukafasha n'abandi benshi cyane dushimire kandi cyane umushinga nahe wawe nitwo bivuga yakwemereye hari aba bafise intahe twarabaronshitse menshi ariko bakakubwira ngo umushinga nahe wanje yabyanse ariko ngaho ntaco tubirenzako umushinga nahe yakwankiye ariko Imana ishimwe ko umushinga nahe wawe yabonye ko iyo ntahe si yiwawe ni abantu des millions de gens bagiye kuraba kino kiganiro tugushimire rero Dinye
dushimire na grande sœur wawe Anayize yashoboye kukuba nawe nyene ndazi ko ari hafi arindiriye yuko wavuze iki wagize iki ego tumushimire abo bose twabashimiye abagufashije twizera ko Imana igiye kugutangaza igutwenze tuzobona na Kateya hamuzo tugira umuntu tukabona Martin ngaha yashitse nukuri turagushimiye cyane rero naho ubutaha ani ikiganiro cyacu gisozereye abashoboye kwandika muri commentaire mudukomeze mutwakuhaje mugire ama like mugire partage abashaka kandi kwiyabona mwiyabone gose kugira ngo mubandanye muraba ibiganiro tuko turakora inyuma ni heza peace and love